Mu gihe turiko turaheraheza urubanza rwa BMBC Day, ishirahamwe BMBC ryaratunganije ku ncuro ya mbere aho BMBC izohora yiginana ku mwaka n'abakiriya bayo bari mu mihingo itandukanye kw'isi uhereye mu Burundi. Twarabateguriye urukurikirane rw'intahe z'abakiriya ba BMBC bagiye bari kugura ukuntu ishirahamwe BMBC ritayaga amasigara cicaro. Uwa mbere tubashikiriza ni Claver Nindagiye, akaba ari we yafashe ijambo ku ruhande rw'abakiriya ba BMBC bari mu Burundi basanzwe baharangurira imirimo, aho avuga ukuntu yakurikirana ibikorwa akanabona ko inzu iriko irubakwa mu buryo bukomeye cyane kandi ko atawukwiye kugira akangonongono ku vyerekeye ishirahamwe BMBC. Muramukurikirana muri ino video, ariko inyuma y'uyu mugume hafi duce tubaha izindi video zirimwo abakiriya bari mu Bufaransa, Amerika ndetse n'ahandi nabo nyene bari bitavye urwo rubanza bakaba bikugura ukuntu ibikorwa vyagenze. Ugire Kristo kandi je magaze ngaha ni gushima mu bo ishirahamwe ryacu yeruka gushikiriza inzu. Jewe ryashikiriza inzu vuba mbere sinakera ni mwiyindwi twaraye twejeje muri ntwari ya mbere bo je bakiyubaka bo hariho abavuga byinshi bitandukanye kujya anye umuyobozi yabivuze kare bwaje nkabona yuko umenga ibyo bavuga sivyo bw'abantu uraza abantu ibyo bavuga ni byinshi wavuga ibi ukavuga ibi rero ibyo bavuga sinabyumviritse naraba ibikorwa uko bigenda bo ntabesha je nkasanga imisi yose ku mugoroba namari yundi nkabona ibyo bakoze kuva ku wa mbere gushika ku gatandatu habona yuko iyo societe mbo itarize amaboko ibandanya igikorwa niki menya nta kubera bavuga byinshi nta bantu benshi nabibwira bumvise nimuka bashikiriza za inzu kubera iki babwira byinshi bituma twotandukana n'ishirahamwe bo rero nta byinshi vuga ni gushima ku bikorwa yakoze kandi byiza by'akarorero. Jewe ubunye mba muri ntwari ya mbere kuva ku itariki imwe y'umwaka kandi ndabona yuko ibyo yakoze ari byiza cyane by'akarorero byiza cyane bikomeye bizonaramba bifise n'imyaka myinshi y'uburambe. Abashimye cyane shimiye ibishirahamwe byacu, abashimiye na bamwe mwayitavye, kaba no kuvuga yuko nuwo bafutase akangono kishirahamwe ko muva mu shirahamwe rikora ibintu byiza kandi bikomeye biramba kuri Kristo. Hari umuntu none yosubira kugira amakenga yumvise naye nk'iyi umuntu ahumuye umugwiza atunga aba mu nzu twamwubakiye si inzu ya mbere, ariko kandi akavuga ko ibyo bakoze ari byiza cyane. Murindiriye iki none kugira ngo namwe muze gukorana na BMBC? Kuri uwo wese yifuza icyo abaza niyegera ishirahamwe BMBC, imiryango iruguruye hama amakenga ahere canke mutwakure kuri agasaraba 257 79 500 227 haba kuri apeli sanzwe canke kuri WhatsApp. Turabasezeye, iyo mwubatse mwubake neza na BMBC. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group ni ishirahamwe rutura ryubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari igihumbi. Umve tubahonje, BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usangamwo amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahage, nayo ariko araduzwa mu matongo y'abantu.
abakiriya ba BMBC Group hanini n'abadiaspora. BMBC Group ifise amatonga kwica ibisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 40. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egera BMBC Group ifise abaenjenyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.